cyenda ashobora gufa none twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu none murazi uko muri rede tabara tumaze kubona abarundi bari abo muri rede tabara bari muri M23 tumaze kubabona none umuntu yambaye abarundi ntibasa hose mwakoze cyane navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye muri bo hakavamwo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono amazi akabashwira ajyamo bose bagasha none uwo mwana barondera iki umuntu gufata akaja kwica bene gihugu abari kwarondera iki wumva ahubwo yoja ku iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye umwana w'imyaka 3 bapfiki umwana ari munda bapfiki ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba asabanye politiki n'abicanye abo rero abarundi tutaviriye hasi ntimurondere ikindi ntacyo bafise none wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana munda naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3 sinzi ntacyo imigwi y'iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo tugwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi ntacyo baba bafise avuga none woja kwihaya ngo ndumwicanyi narishe umwana w'imyaka 2 narishe umwana ari munda wowisigura gute nico gituma nibimaramare ntibashobora no kuja habona twaragiye gusaba umutwe wabo turazahura umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungi kibaje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze nibara mu 2015 ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa babara baduhaye iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu gwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agacaza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bari kwabona aho hantu abo bantu barerewe nta kintu rero bafise Jesse numva nko bosabiki ngo kugandeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu iyo babashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava iyo babashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu bari kuvuga bati tugende dutera igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu mugabo murabona ntavyo bagiye baja kwica murazi ko bishe mu ruhagarika baragandagura abantu barasuye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba abo bantu two bavuga gute abarundi n'abaciro banza bonyene birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi ndagatera soni mugabo tubashira imbere y'Imana hajya nta kinanira Imana hari higiye bazobona bibahurungukira ko batabizi mugabo duhanura abo babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda kwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu twobahanura yuko bokwigenga ubuntu wo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro igihe cyose bazoba bagifise igihugu kibakingira kibagaburira kibaha amahera kibaha ibigwanisho tuba dufise ibibazo mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma
abene gihugu bagandagurika mu gihugu. Mwabajije ikijanye n'ibi irivumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane. Mwavuze ngo ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegeza gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye ko atamfashanyo bazoronka, barayitwima. Ndababwije ukuri, ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Muri buke byashikiye Sodoma na Gomora, Imana ari igite bigikavuga iti jewe be muravyibuka ingene yazanye umwuzure, ingene Sodoma na Gomora vyabaye. Imana harateye igira avuga ngo ndicuza kubona nararemye umuntu. Imana yarakuremye irema umugabo n'umugore kugira ngo bubakane hanyuma barondoke. None yise dushaka kuyica, ibise y'Imana atari twayiremye. Nico gituma iki niki kiri kibazo mu Burundi. Je ko bwangingo mba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze. Nibitera sori je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga. Ni jambo rigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi. Tuzi aho Uburundi bwemera Imana kuva bubaho, bwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, Imana rurema, Imana itanga vyose, twese tuyemera kuva kuri basogokuruza. Ugaca ufata uno munsi kugira Imana uze ngo wumvirije abo shetani yamaze kwizizira. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemwe iki? Je mpisemwe Imana. Ushaka gutora shetani naca aja muri ivyo bihugu abeyo. Ahubwo nibaza ko bawe mwavuga bahorumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire, ni uri hanze ntazatuzanire. Nje gukende kibazo kiraba abasirikare bijanye n'umutekano muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi ni igihugu cinjiwemo n'akajagari kubera imigwi myinshi ariyo icija gukorera. Rero mu karere ka Afrika buseruko twafashe ingingo tuti tuje kubafasha. Mugabo iyo muri ko murafasha ntibica bifuta amasezerano ibihugu babifitaniye. Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana, ivyo birakogwa gutabarana, kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizimya, nawe iwawe hiye ntazoza kandi nta umenye ibizi ingene biza. Ariko iyo mutabarana biba ari vyiza. Iyo rero Uburundi bugiye gutabara igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, higiye kutabara nkuko citabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Hajya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo. Erega sinzi ko abantu bazi ivyo ari vyo ingwano n'urukino rwo gupfa. Wanka gupfa ntubo musoda uca witahira. Nico yituma bakubwira yuko umusoda niwe wambere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu. Abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitanga. Rero nkamwebwe ngira ngo mutarabasoda mutarabapolisi, mazi mwebwe niyo mwumvise urusasu ruturitse mwiruka muje rutaturikiye. Abasoda n'abapolisi nabo biruka baje gwaturikiye. Murumva ntidusangiye akaranga mutima. Nico gituma muca mazi ubwo kwibasha ntibapfuye. Ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya. Nivyo twemeye. Iyo rero umusivile acashaka kudukuramo ko karanga mutima gutugira karanga mutima y'igisivile ntibirimwo. Mugabo ni wabona uwi wawe ushaka kumukuramo akaranga mutima k'igisivile, mubwira uti taha mhungu, taha nivyo gupfa bwabo nivyo wagiye. Hari umuvyeyi yigeze kumbwira ngo tubakoresha ngo n'imenyerezo ngo ikomeye cyane, ngo nagateye akazi na muntu gahungabanye, cyane ntuwo mwana wawe mutahane. Ntimutahane ni kuko ejo uzomubwira ngo ntiwemere kuja kugwanira igihugu wo havuva. Rero mujane hakiri kare. Niwa uvuze yuko kwigisha ingabo kurinda amagogwa, ivyo vyama birimo kuko nivyo twitegurira.
uwo rero yabajije ikibazo mu bisanzwe ni umusivile yashatse gushyiramo agatima sivile mu basodara abapolisi kuko ababujije gupfa. Rero abo biwawe wewe bari nyuma yawe uraca ubabwira uti vayo iziri hamwe gisivile niho tudapfa muhungu. Mbe abasivile bo nimupfa jewe bwanjye ngo nari kubona umurundi wese ari umusoda. Hariho ibihugu muzosabe bifise amahoro cyane, umwene gihugu wese abafise mu mutwe umutima w'igisoda, umwene gihugu wese abavuga ati jewe. Kandi kera mu Burundi niko vyari bimeze. Kera mu Burundi ntimuzi ko umugabo wese yagenda n'icumu, mushitse ku rubanza ntibaca baka amacumu atubunije ncungere umutekano wayo. Amvuze kera igisoda n'igipolisi bigezweho bitaraboneka. Wacu none inzoga y'amacumu yari yiki niyo gusubiza amacumu uti jewe ubu rero umutekano genda mu nzira rimwe mwicugerera je iwaje narinda hacunze ugaca ubaha agashingura cumu rero mugabashitse baza kuyegeranya. Nuvugwa nta murundi numwe atacunga umutekano, umusore umugabo wese yacunga umutekano w'igihugu. Mbega ko karanga mutima kagiye amajahe kubera hariho akandi karanga mutima kaje kudukura ko gukunda igihugu no kucigura. Tubigarukeko nimuzoronka abasoda batonda ku rugo n'abapolisi batonda ku rugo. Murumva yuko imigwi y'iterabwoba yamaze gushika mu gihugu cacu. None mwicaye uvuga ngo sawa ngo nigwahitana ujya ni sawa. Weho ninde yakubwiye kutazoshikirwa ejo? Ninde yakubariye kutazoshikirwa ejo? Ejo igihe twari ko turiga ijambo ry'Imana mu gikorane hari wadukebuye hajye mwakiriye ibintu mubishira muzirikanye mu vyiyumvire. Ujya mugani yaduciriye w'intare n'intama. Intare iriko yinginga intama ngo yikure mu mutego. Intama ikavuga ati wenda kuzu havurya. Hanyuma intare atoya kabisa wonkurayo ntaco nkugira. Intama iragondozwa irayirekura. Irekuye ati ndashonje none ngiki ati ndakurya. Intama bihaririye n'intare ati we twari twumvikanye kutajya ndagutabaye none unge biriko biraharira ibindi bikoko biraza. Mugihe bikoko bikavuga bati reka tureke ijya ntambwe ijya intama twebwe tukure hamagara yacu. Hanyuma mugabo ikinyamasyo kiravuga kiti je ibintu sinabitegere neza binsigurira. Tibyagenze gute? Intambwe irasigura ingere vyagenze n'intama irasigura ingere vyagenze. Mugabo murabona impera n'impera kavuze ngo oya jayo turaba ingene vyagenze n'ingene wavuyeyo hanyuma jewe ndagira ico mpanura. Intambwe cisubirayo gaca kiyabazo cyakiyugaranirayo. Niho ibikoko vyabona biti burya gabasha yari guheza ijya ntama eje gasonze karya twebwe. None namwe nimubone umwicanyi agiye kwica mu rugo kwa naka nguce wibaza ko igihe cyose utazobura mufata nguri n'amahoro eje azozi wawe. Nico itwadabwira mwese haguruka bene gihugu, haguruka. Umusore, inkumi, umugabo, umuntu wese agifisa amagara ducungerera igihugu cyacu ntidusubire mu byo twaciyemo. Ntituzubisubiremo. Nibaza ko byazosesereje bihagije. Iki rero ntagire umuntu azosubira guca inkokora abajeje umutekano bamaze kuvyiyemeza. Twebwe turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa. Muri Somalia turagenda Central Afrique Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose. Nibyo bihugu navyo bizoza kudufasha natwe hamuzi uko bizoheruka. Nimwumve hari abantu babogekerereza abariko bica Barundi. Nimwibaze ngo amakungu arasinziriye. Reka tubihe Imana. Hari n'igihe uzosanga abashigikiye imigwi y'iterabwoba bose nabo bacetse bivume imbere y'amakungu. Nje kibazo ca senere. Mbere yuko tuja ku kibazo ca senere yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu cy'u Burundi bafashwe. Bega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute ibyabo nimba ari byo. Mugabo kandi yanabajije ati mbega ngo abasirikare nabo ngo baranse kugenda ku rugo rugamba ati nabo baba ari hehe? Nagenda abwira icyambere iri kugwana n'umwasi hari ikintu bita guerre psychologique. Cyenda ashobora gufa. None twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu.
none murazi uko muri rede tabara tumaze kubona abarundi bari aba muri rede tabara bari muri M23 tumaze kubabona none umuntu yambaye abarundi ntibasa hose none umuntu yambaye impuzi agaca avuga ngo nafasha abarundi none wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi bavuze ngo n'umurundi cyari bazana umurundi ariko arumwirabure yaba yarumuzungu bacuvuga ngo yusiwe ivyo ni ibintu bisanzwe bavyita guerre psychologique ngo heraba twabafashe twabanesheje iyo ni ingwano urumva bo iyo migwi iterabwoba itegereza kubikora ico rero ntimuze murafatwa bayita guerre psychologique kandi rero urashobora kugwara mu mutwe ugasara iyo uza urumviriza ivyo umwasa kubwira ico rero naco muze muracitondera hanyuma rero muvuze mutari yabase kugwana igisoda kirafise amategeko yacu niyo wase kuja hariho umuntu umurungika kuri garde agacaja kunywa inzoga arahanwa kuko kirafise amategeko urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo navuga rero jewe ndazi yuko nubu wogenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline ugenda hari hose urumva n'abari muri Somalia urasanga bapfunzwe uje kuko hari abantu hamuruntu rero ivyo ntiya ushobora kuvuga ngo musoda ngo iyo yabaye mu discipline uba i Congo uba Somalia uba Central Africa hose barahanwa kuko ni inteko ni imwe igendera ku mategeko rero hariho umuntu atigejeje neza ntucuva ngo urumva ngo ujya ngo bamuhanya ngo ko yase kugwana abarundi ndazi barakunda runwa kurusha ukuri mugaragira ndabwire ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano mugiye muravyivangamwo ejo tuzaba civile muzobura abakingira igihugu reka kuza muri ivanga mu nzego z'umutekano kandi ivyo twamadusa nabanye politike tubasaba kutivanga kugira ngo inzego z'umutekano zikingire bose rero ivyo bibazo birekera abajejwe umutekano uhanwe ntacaja ku muvyeyi wiwe mbe mwibaza ko ari hamwe muri je twe tuciga muri primaire umwarimu yaraguha inkoni ntiwaja kubwira ntiwanamubwira ko wahanwe mugubu umwana bamuhanye kwishura aciruka mama ibankubise ukazona umuvyeyi yirutse kubwira mwarimu umwana wanje bamukubise aho yovuze ati ahubwo mushire ku murongo wewe umuvyeyi gira kabiri underera abarundi turafise akantu ivyo byose nakaranga mutima k'abarundi turiko turatakaza ariko turafise icizere turavye iyo tuvuye naho tugeze kure nibaza batangorana ariko ikibazo c'igitoro kijanye n'ibibazo bijanye n'ubutunzi bw'igihugu ikibazo c'igitoro ni mu gifate nk'ikibazo c'umuti n'ikibazo c'ifumbire ni ibibazo biraba itunga ry'igihugu kuko tubironka dukoresheje amahera mva makungu haraje abantu bafise umutima mubi wo gusambura itunga ry'igihugu ndababwire nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu 2021 twaraharuye abantu bajanye amadevize hanze ntibazana ivyo bagiye kugura dushitse ku miliyoni 48 z'amadolari bagiye kugura ibintu bazana mu Burundi ntibazana no kuvuga yuko ikigega cy'igihugu baracogeje kugira rero bamaze kucoza usubire kuzokwiza urumva tutoye ucuja kugura uzana dukeyi ico tutoye ucuja kugura uzana dukeyi nkuba abo bantu bavuga bati base dusubize izo miliyoni 48 twoca tubaho ukwezi n'inusu kw'igitoro mugurumva miliyoni 48 zagiye mu ipfuko y'abantu baja kuzinyegeza hanze rero nimuze mwava ngo ikibazo c'igitoro ngo nico butegetsi nabantu bashatse koza ikigega amadevize barayaheza uno munsi rero kugira ngo ico kigega gisubire gutoha bizodutwara umwanya munini kuko utwo dutoye duca tuja kugura ifumbire utwo dutoye duca tugura umuti utwo dutoye tugura igitoro none ico gitoro wumva duca tuzana ikingana gute nanarija rero tuzoronka reserve ikwiye wumva bari barogeje mumenye yuko ni kibazo nico gituma rero mubona nk'ubu turavuga tuti turarose icindwi zibiri tugaca turondera izo ndwi zibiri zihere dusuye kuronka ikizindi ndwi zibiri nuvuga tuguma ni nka kurya umuvyeyi ariko ararura iyi nkono yamaze kugaragara
rero ntimugifate ikibazo c'igitoro nk'ikibazo kindi kiri ngaho kandi rero nagira ndabwire mwe n'ivyo bibazo umuti muribuka abantu bigifiswe n'abitwarira ivyabo yarafata akazana umuti waboze umari amezi abiri ukabuboza igihugu kikaba gihomvye amadevize umva baraduhenda bakaba bishinga ibiciro vyabo ku muti utazomara n'amezi 3 mwarabonye kuva Kamebu ibayeho ikibazo cy'umuti carabayeho ifumbire mwarabonye ingene dushobora kubura ifumbire neza abene gihugu barabura muri buka mu mwaka wa 2021 mu mpeshi twarabuze ifumbire gushikaho tuja kuzana igidahinguye tubariyo duha bene gihugu kubera iki hari abantu usanga bafisa kandi gatima muri buka imbuto y'ibigori ubu nyene mu gatasi narinze gufata indege nja kugura imbuto ndazizana kugira zinyaruke kubera iki ibi bintu rero vy'inkora mutima kubene gihugu bitegerezwa kuba ubutegetsi bw'igihugu bukabifata mu ntoki bukabikurikirana igitoro rero n'ubu tugomba gushiraho ishira hamwe rijejwe igitoro gusa iryo shira hamwe y'amashira hamwe yose y'ibitoro azoca zarayihati dukeneye igitoro kingaruko dukeneye kinganuku hanyuma iryo shira hamwe rigatuma kumwe wese agacatwara iciwe turabona yuko turiko turabitunganya ku buryo dushobora no kuronka mbere n'abatugopesha mugabo urumva bw'ironke ukugopesha mubanza kumwereka yuko ivyo bintu bitunganije neza turiko turabikora rero kandi je no baha umwizero yuko igihe urumva kare abikorera ivyabo bazana uko bashaka bakacugarana ngo mutaduhaye amahera yabo agashinga ibiciro ngo mutaduhaye ntituzana bagacavyugaranira hanze ko abikorera ivyabo ico kibazo ntimucite cuno munsi ni kibazo gifise umuzi kandi uwo muzi tutawuranduye ntizoshobora kugitorera umuti mugabo ubu turabona yuko twaragiye kwiga ibindi bihugu ingene bikora kandi turiko turaja mu nzira itomoye aba bantu none batwara amahera y'igihugu ntibayagarukane nyimba bazwi kuki badafatwa ngo barihishwe icambere twakoze kwari kugira tubanze tubagirire rusasuma rega ntugire biroroshe umuntu arasavye ayo mahera mva makungu akavuga ko igiye kugura iki urumva uva mu banki nkuru y'igihugu ugaca ugenda muri obere naho gusuzuma ibintu byose yazanye n'amahera yavyo hari mugaca ubona uti haburaya murumva ko ari ibiharuro va kuri umuje ku wundi uje ku wundi uje ku wundi bitwara umwanya muremure hanyuma kirazira gufata umuntu atamatohoza wamugizeko nka rero tubanza kubona rega no kumuhamagara turamuhamagara tuti ibi bintu we kutabizanye hariho nk'uwo twari twabonye bahaye amahera dusanga ntiyigeze nabimenya ko bayamuhaye tuti none aya mahera yagiye duca tugira iperereza turondera uwatwaye ayo mahera murumva bitwara ubwajya bunini cyane abantu turiko turabafatira ivyabo nta kundi kuko burya gufunga umuntu sico cambere uramuha igihano wenyene azobona ko yahanwe none nk'umuntu aba yivye nk'igihugu nk'umuriyaridi ugasanga afise ibintu vy'imiliyaridi zibiri uragenda ukagurisha muri vyo ukagarukana amahera mu gihugu mugagiye mugasho uzoga umugemurira ni hajya gutwara abene gihugu umwe wese afise umugenzo wiwe utegeza kumenya umwe wese ingene mugira mu Burundi nk'ubu narabonye yuko hari abantu bazi ngo igihano no gupfunga batazi ko hari ibindi bihano bari mbere mu ncabwege bazi mumfungire ndagufunga bo bumva igihano gupfunga ntibazi ko gupfunga umuntu nawe hari igihe uba wihombeje kuko hari ibikorwa ari gukora adakora mu ugacuca kumugaburira ukamuvura ukanamucongerera umutekano murumva ni byinshi dutegerezwa gukora ikibazo canje ca mbere tugaruke ku gitero cabereye mu Gatumba cemanzwe n'umugwi Rede Tabara umuhari Rede Tabara waremanze ko ari wakoze ico gitero yene icubahiro mbega uwo muhari woba hari icurashikiriza leta y'u Burundi wifuza kugira ntubandanye usesa amaraso y'abene gihugu binzira karengane ikibazo kigira kabiri kijanye n'umugambi w'igihugu w'imbona kazoza aho Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 nyene icubahiro muravye ingene abarundi babayeho uno munsi mukaraba n'inzitizi zijanye n'ubutunzi n'iterambere zihari umwizero mufise kugira ngo iyo mbona kazoza izoje mu ngiro n'uyuhe murakoze sinzi ko mugenzanje Cyril afise ibibazo ego cyane Claudine rafise ibibazo mugi imbere ya byose nanje ndamutse nyine icubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'abari ngaha bose umwe wese mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye mfise ibibazo bibiri
ikibazo ca mbere kijanye na politike mpuzamakungu aho ibihugu bitunze cyane bisaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ko bashira muri politike z'ibihugu amategeko aho uburenganzira abubakanye kandi basangiye ibitsina. Mbega muri kino gihe leta y'u Burundi ihagaze hehe? Ubona yuko ivyo bihugu mbere bigira biti igihugu kitazoshira mu ngiro politike n'imfashanyo ntituzosubira kubaha. Ikibazo kigira kabiri itegeko nimero 1 agakwego 12 ryo kuwa 18 ndamukiza mu mwaka wa 2006 ryarashizeho igipolisi kidasanzwe kigwanya ibiturire. Ico gihe cyatwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro ibereye. Ahubwo bushikiranganje butakihari abahoze bakora muri ico gisata bavuga yuko ubu ngo bataza aho begukira ndetse kandi yuko bo bamaze amezi ashika kuri 6 bakora yamara bataronka agashahara kabo. Nka se Barundi abo Barundi mwo bahumuriza. Murakoze. Urakoze Siriro muri kano kanya twakira umugwi wa mbere w'abamenyesha makuru. Ndabona Odiro, Lenine, Aisha, Evariste, Willy, Jeanne, Godance, Elize, Kabaza, Meraz, Thomas, Gilbert hamwe na Gabriel. Tunyarutse ni bibazo bibiri nta urenza. Muhawe iminota 2 nta wirenza. Murakoze cyane ko makanya. Nitwa Odiro Nkejimana nkorera radio Indundi Kiritiri. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi cararungitse abasirikare mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu mugambi wo guhagararira amahoro n'umutekano w'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ariko Burundi bwaravuze ko bwarungitse imigwi 2 y'abasirikare, umwe nuwo nyene wishira hamwe rya EAC, ubundi bivugwa ko waruguye kugwana n'umuhari M23 gwanya igihugu kibanyi ca Kongo hamwe na Red Tabara ivuga ko gwanya leta y'u Burundi. Ikibazo koko ivyo nivyo mbehoho nta basirikare b'u Burundi baba baragiriye ikibazo aho muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari n'amareresi yabonetse havuga ko ari abasirikare b'abarundi bari mu mwambaro w'igisirikare cy'igihugu kibanyi ca Kongo. Byo mu bivuga kwiki. Haravugwa kandi ko hari abasirikare b'u Burundi banse kuja kugwana muri izo ngwano ndetse baciye banatahukanwa mu gihugu. Ikibazo abo basirikare ubu bari hehe? Ikibazo kigira kabiri umugambwe CNL haraheze igihe havugwamwe ibibazo na bamwe mu bawuserukira bakidogera ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ivyo ntivyo babiri mu bisubiza inyuma inzira ya demokrasi nari igihugu kiri mu nzira yo gutegura amatora yo mu mwaka wa 2025 ko mugambwe umaze igihe werekana imyidogo. Nyene cyubahiro nimba hatoba harenzwe amategeko ico kibazo ntimwogifata mu ntoke kugira imyiteguro y'amatora ibandanye iyo myidogo yaheze ndetse habonetse n'inyishu nziza. Murakoze cyane. Urakoze ukurikira. Nitwa Lenine Manariyo nkorera radio televiziyo Rema. Nyene cyubahiro mu minsi heze mwaravuze yuko ikibazo c'igitoro mugiye kucifatira mu minwe ariko cakomeje kubura mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta no mu bw'ubudandaje baremeza yuko habuze amadovize. Hoba hari kwarakogwa iki kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti burundu na cyane cyane ko ibisata bitari bike bihungabana iyo kibuze. Ikibazo kigira kabiri ingomero z'umuyaga nkuba zirubakwa n'amakuru agatangwa ko vuba ikibazo kigiye kurangira c'umuyaga nkuba ariko rero n'ubu kiracibonekeza ko atamuyaga nkuba harukwiye. Hoba habuze iki hari kwakogwa iki? Nico kimwe n'amasoko y'amazi ariho ariko rero ibice byinshi by'igihugu biri mu bukene bw'amazi meza. Hari n'ahamara amezi ndetse n'umwaka ukarenga amazi atabonetse. Mbega yoyo byankiye hehe? Murakoze. Ukurikira. Nitwa Irakoze Aisha nkorera iradio nkuru y'igihugu. Yeni cubahiro mukuru w'igihugu cacu
mu kwezi kw'icenda mwarateye ku mukono ku itegeko ribohora uturusho twari twaraboshwe mu mwaka wa 2015 tw'abakozi ba leta bakorera amashirahamwe ya leta afise amategeko yiharije arivyo bita statut spéciaux. Eka ndetse n'umushikiranganje w'ikigega ca leta yarabijeje inshuro nyinshi ko bazoyaronka ndetse n'imbere y'inama nshinga amateka aremera ko bagiye kuyatanga. Muri yindwi abakenguza amateka uhereye ku mukuru w'inama nkenguza amateka baragaragaje amakenga kukuntu musohora ingingo nziza abajeje kuzishira mu ngiro bakica amatwi. Umushikiranganje w'ikigega ca leta ari mbere y'abakenguza amateka yamenyesheje ko mu nama shikiranganje zo kurikira vuba hazokwigwa ivyoja mu itegeko ry'umukuru w'igihugu bijanye n'ingene ubwo burusho bwoharugwa. Nyene icubahiro muri iryo tegeko rishasha umwizero abo bakozi bogira n'uwuhe mu gihe n'irya mbere mwashize ku mukono ritigeze ryubahirizwa. Hari gishasha abo bakozi bo kwitega kugira ngo bazotunganirizwe vuba. Murakoze. Nitwa Minani Tarsise natumwe n'ikinyamakuru cyitwa Kabaza Web TV. Ikibazo ngiki abanyagihugu bari mu mahegitari 160 ahari mu Gasenyi ni hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu baraharuriwe amafaranga y'imizubukiro amafaranga ashika ku miliyaradi 112 twihweje mu mafaranga leta izokoresha ayo mafaranga nta yarimwo mutegekanya ko azova hehe. Icya kabiri baroreye umwaka n'igice bongere barorere igihe kingana iki ngo ayo mafaranga aboneke. Hagati aho baruguruje amakonte icyo gihe babemerera ko bazobaha amafaranga ubu amabanki yaratanguye guharura amafaranga none ayo ninda zoca yariha. Ikibazo cya kabiri abanyagihugu bizege aha ni Gitega barakoreshejwe umugambi wo gutunganya amatongo yabo viabilisation ubu nta ugurisha nta ugura nta nuwubaka umugambi uzotangura ryari mbaye ndakenguruka nyene cyubahiro. Nitwa Varisito Nziko Banyanka mumenyesha makuru wa radio television Isanganiro. Akabazo ka mbere bamwe mu barongoye imigambwe baridoga yuko umugwiseni washinzwe batabajijwe. Abo kandi baridogera kandi ko integuro y'itegeko rizoba rigenga amatora twimirije harimwo kuduza ibiciro by'amafaranga na cyane cyane amwe y'ingwati asabwa abashaka kwitoza aha bagashingira ku mafaranga asabwa ushaka kwitoza kuba umukuru w'igihugu yavuye kuri miliyoni 30 akaja ku miliyoni 100. Abo banyepolitike bakavuga bati ubwo iryo si kumigwa ku rubuga rwa politike. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu iyo myidogo y'abo banyepolitike muyivuga kwiki. Ikibazo ca kabiri nyene icubahiro nimba nihenze kuva muri 2017 haraguzwe indege yo kurerura umukuru w'igihugu agiye mu ngendo zo hanze. Iyo ndege kandi iranategekanirizwa amafaranga yo kuyisanasanira buri mwaka mu mafaranga leta iteganya gukoresha, ariko iyo ndege uno munsi ntiturabona ikora ico yagenewe. Mbega muri ko mukora iki kugira ngo iyo ndege ntigumisesagura ubutunzi bw'igihugu itari kwirakora ico yagenewe? Murakoze nyine icubahiro mukuru w'igihugu. Nitwa niyo nkuru wiri nkorera ikinyamakuru Imboneza News. Nyine icubahiro mukuru w'igihugu kuva mugiye mu mabanga yo kuyobora Uburundi mwarafashe ingendo yo guha amafaranga bamwe bagiye mu zabukuru ndetse amafaranga angana hafi n'imushahara wabo, ariko n'uyu munsi nyine icubahiro biraboneka ko iyo ngingo itaraja mu ngiro. Mbega habuze iki? Ubajije hirya no hino bavuga ngo hariho ibitarasinywa. Abo basinywa s'abarundi ntibari ngahaganya kubahwa. Ikibazo ca kabiri nyene icubahiro mukuru w'igihugu hamwe
ugereranyije ukaraba neza ukaraba ibikorwa wakoreye abarundi hamwe umugambwe bega mu bihumbi 2025 wobagena ukabizera mwosubira mukaturongoranye n'icubahiro mukuru w'igihugu murakoze. Nitwa Jeanne Harerimana abantu menyesha makuru radio CCIBFM+. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu hari abarundi b'incabwenge baguma baja mu bindi bihugu twotanga karorero nk'abaganga eka mbere n'ugwaruka rutari ruke mbega iryo genda ry'abo bantu ntirishobora gutuma yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 kigatera imbere mu 2060 idashikwako. Hari kandi n'amashirahamwe yarasanzwe atunze igihugu ariko sana yahomba. Iyo nishobora kuba intambamyi kwihangiro ryo mugambi w'imbona kazoza y'igihugu. Murakoze. Nitwa Kodance Gahimbare, radio nkuru y'igihugu. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu haribonekeza iduga ry'ibiciro ku bidandazwa vya nkenerwa abarundi nabo bakaba bafise amikoro make amakori n'amatagisi bitera bibumurengera mbega nizihe minyanyuro leta yo biriko irakora kugira abarundi bashobore koroherwa mu kubaho kwabo. Ikibazo kigira kabiri abafise ingendeshwa buri mwaka baratangishwa ikori bita redevance routière mu gihe badasiba gutanga iryo kori baridoga ko amabarabara adakorwa nta cane cane mu kuzibira ibinogo ibituma izo ngendeshwa zabo zononekara. Ivyo biruko kandi mu gihe hari hatangujwe umugambi wo gusanura amabarabara wiswe zero need pool. Umugambi usa n'uwahagaze ahatari hake mbega none ayo mafaranga tozwa akoreshwa gute? Ndabakengurukiye. Nitwa Mirasi Ndayikeze nandika mu kinyamakuru ndongozi y'u Burundi. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu igihe muherutse kwinjira ikirimba gerutse kubakwa mu ntara ya Kirundo mwavuze ko amafaranga yacubatse yavuye mu vyo mwagaruje muyo mwagaruje yanyurujwe na bamwe mu bari mu nzego kandi mwavuze ko muzobandanya mwubaka ibirimba nk'ivyo no mu zindi ntara hakoreshejwe ayo mafaranga nyene yagarujwe yaranyurujwe. Akabazo ka mbere abo bantu banyonora itunga ry'igihugu bazoshirwa ku mugaragaro ryari ko biguma umengana gacerere kandi bongere bakubitwe intahe mu gahanga. Ayo mafaranga amaze kugarurwa agenewe kubaka ivyo birimba yoba angana gute gushika ubu? Mbega mu gihe bivugwa ko Uburundi buza ubwa nyuma mu butunzi ku isi ayo mahera ntiyokoreshejwe mu bikorwa by'iterambere bizana umusaruro n'ingoga gusumba kuyubakisha ibirimba mu ntara na mwaburya izo ntara zisanzwe zegeranye. Ikibazo ca kabiri kuva mwinjiye mu mabanga yo kurongora igihugu mwaritwararitse cyane ikibazo c'ubutungane bituma mwitugwa n'abene gihugu batari bake cyane ababa barushijwe mu masentare. Mu gihe bivugwa ko mu babitura hoba harimwo nabo imanza zabo ziba zigifise iyungururizo hataragera ko zishigwa mu rwego rukuru rw'ubutungane musanzwe murongoye, nta makenga mufise ko bamwe mu babitura boba baba bashaka kujuragiza ubutungane canke kubutevya kugira ngo abari gutunganizwa kumbure ntibashikire ivyabo n'ingoga. Abacamanza ntibazohava biyumvira ko mwoba mwinjirira ubutungane na mwaburya ugo rwego rwategerezwa kwigenga nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegekanya. Ikibazo muri urwo ruhande nyene ni kubijanye n'ibitigiri birenze urugero mu mabohero. Mwotanga umwizero uwuhe ko ifungwa ry'abantu mu Burundi no kwisi yose ifungwa ry'abantu benshi bisanzwe ataco
biterera mu iterambere ry'igihugu ni ryari ivyo bitigiri bizogabanurwa murakoze murakoze nitwa Erizeni yubahwe nkorera radio mu FM y'Ingozi ikibazo ca mbere nyene cyubahiro mukuru w'igihugu abene igihugu bafise amatongo ari amasite y'abateshejwe izabo no baratakamba basaba ko boronswa amatongo yabo mbega ko bimaze imyaka itari mike nuwe muti wotoregwa ico kibazo umuti woza wubahiriza abo banye n'amatongo ntunahutaze abayarimwo kibazo gira kabiri kimwe mu bituma haba ubukene mu gihugu harimwo igwirirana ry'abantu no kuvuga ko ari ukurondoka ku murindi munini kandi indongozi zitandukanye zamaza bishikirije hirya no hino mu gihugu none nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ntiharagira ko mufata ishuri mu mahembe mugafata ingingo zifadika zo kugabanya uwo murindi kumengo amahimiriza gushika ubu nta kintu gihambaye ari karatanga murakoze nitwa Ruyange Gilbert nkorera radio Bonesha FM nyene cyubahiro umukuru w'igihugu itegeko nsubigwamwo rijejwe ivyo gucukura ubutare na cyane ko ubutare busahiriza mu kigega cy'igihugu mbega iryo tegeko ryoba rigeze rihinyanyugwa kugira ngo amashirahamwe n'abandi bacukura ubutare babandanye gucukura ubutare maze igisata cy'ubutare cinjirize amafaranga igihugu cy'u Burundi kabazo kagira kabiri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ibiro by'umukuru w'igihugu biraherutse kwandikira ubuyobozi bukuru bw'ihinguriro ry'isukari Sosumo kuvyo gukorana nishira hamwe Sarai Group ryo mu Buganda kugira ngo Sosumo inaguke mbega mwoba mwaragize amasuzuma kugira ngo mumenye koko iryo shira hamwe Sarai Group ubushobozi bwaryo hari n'abavuga yuko ihinguriro Sosumo rigiye kugurishwa mubivuga kwiki murakoze nitwa Nzeyimana Toma nkaba naje nserukira radio Kazuza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu nyene icubahiro mukuru w'igihugu imigenderanire y'u Burundi n'amakungu turabona ko itera ije imbere nkuko mwabisezeraniye abarundi n'amakungu eka mbere turabona n'abafashanya n'igihugu cy'u Burundi mu bijanye n'iterambere nabo nyene sezerana ko bagomba kusahiriza mu buryo na cane muri ibi vy'iterambere hamwe rero n'ubuhinga ubwo buryo tukabwumva uko mu mpapuro vy'ukuri nyene icubahiro abo bafashanya n'u Burundi mu vy'iterambere cyo kimwe n'ubuhinga ubwo buryo bemera ubwo koko burashika mu bigega bitandukanye vya leta ingorane irihe mu gihe muri kino gihe hashishikara kuvugwa ikena ry'amafaranga mva makungu akabazo kagira kabiri nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibanki nkuru y'igihugu BRB isanzwe arijejwe no kwegeranya ubwo buryo bw'amafaranga mva makungu itwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu akarusho nakahe ndabashimiye cyane nyene icubahiro nitwa Gabriel Yindavye umesha makuru kuri radio nderagakura nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi James utwazo tubitwa mu gisata c'indero abiga mu gice ca master na doctora baravuga ko bafise ingorane z'ababafasha mu bikorwa by'ubushakashatsi bakora kuko ngo benshi bakurikiranwa n'ababaje bava hanze bakanakuvuga ko mbere bafise n'ingorane zaho bakorera ibyo bikorwa by'ubushakashatsi bimwe twita za laboratoire ngo zibatakwiye ho hari cyo mwofasha nka se barundi kugira ngo izo ncabwinge zishobore gufasha mu iterambere ry'igihugu zoroherwe muri ibyo bikorwa zirangura akabazo ka kabiri
muri kaminuza y'u Burundi no mu ishure kaminuza nderabigisha NS abanyeshuri biyandikishayo barakunda kuba bake ari naco gituma amanota bafatirako mu kujayo baguma baza barayagabanura kugira ngo haboneke ibitigiri bipfuza. Hakavuga ko imvo ari uko ku banyeshuri bava mu ntara za kure bitaborohera kubaho kubeshwaho nakajya kagurane baronswa. Nka se Barundi mwofasha iki kugira ngo ubuzima bw'abo banyeshuri baja kwiga muri izo kaminuza bworohe maze izo kaminuza zihurumbigwe nerya makaminuza y'abigenga zimvye cyane kandi atari mu ntara zose. Murakoze nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu ku nyishu nziza muza kuduha.